Igihugu kibanyi ca Tanzania aho habaye isanganya ridasanzwe harapfa abantu batari bake. Hari ku wa gatandatu uheze inyubakwa y'amagorofa 4 yarasenyutse ku isoko ya Ariko iri mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iryo sanganya ryabaye nk'igihe cy'isaha 3 z'igitondo kuri uyu wa 16 Munyonyo. Ibiharuro bimaze kumenyekana bavuga yuko abashika 13 bapfuye uwo munsi gushika ubu, abashika 84 nabo nibo bamaze gukurwa muri iyo bihomoka abakaba abashoboye gucika ku icumu niko bashaka kubivuga muri rusangi. Abakora mu butabazi mu iki gihugu bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bakize abasigayeyo bose mu kubaha amazi, isukari n'impwemu zo guhema oxygen. Ibyo byose bakaba babicisha mu twenge duto turi muri ibyo bihomvagurike byabaguyeko. Nkuko ikinyamakuru The Citizen cyo mu gihugu ca Tanzania kibimenyesha yuko icatumye iyo sanganya rihitana abantu bake ngo ni uko iyo nyubako yasenyutse mu masa ata abantu benshi bari bwaze muri iyo soko. Icateye iryo sanga gushika ubu kikaba kitari bwamenye. Hello guys, hello my people, hello everybody. It's your boy Msidira Nation ko byama hano kuri Best Friend TV. Subiye kuba ikaze nyuma y'igihe kinini cyane tudaherukana kugira ngo ushobore kuyaga amwe majambo abiri canke atatu aho tugiye kuyaga hirya hakurya y'amazi mu gihugu ca Tanzania, aho muzi haheruka kuba isanganya ya etage igeretswe ko niveau zitari nke, niveau zishika kuri 5, aho yashoboye gukoroka harapfa abantu benshi cyane, harapfa abantu umuntu atoziga nkuko mubona ku masanamu. Ni nkuri babaje, ni nkuri incamugongo, ni nkuru teye ikigongo cyane, ndetse aba yari wewe umva na utoronka ko ubivuga. Tugiye kubasangiza kuri Best Friend TV kugira ngo mwabe muri update mumenya mbega mu Burundi havugwa biki, hakurya y'amazi havugwa biki, hani wacu havugwa ibiki. Ikadusubire tubashimire kandi imubwo muri rusange mudegeshanya kudukurikirana kuri Best Friend TV. Turaryoherwa cyane mu kumaratura abaturyoherwa cyane iyo tuturonka ama commentaire yanyu, iyo tuturonka exclusive ziva iwanyu, ndetse bigatuma natwe ubwacu twumva inguvu zishobora gutuma hari ico twoba yagira gikomeye cyane kandi cyo mumva twashobora kubashikiriza kuri Best Friend TV. Ni wa musore wanyu musanze mukurikirana ubuherutse murazi ko turuka kuyaga inkuru y'umushinwa kazi yabyaye umwana w'umwirabure, umugabo we aramwihakana. Uno munsi natugiye kusimbira hakurya mu gihugu ca Tanzania aho habaye isanganya ridasanzwe. Tubibutse kandi ko ibyabaye muri Tanzania biruka kuba no hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho benshi bazi bita mu Kanyosha ku kiraro kuri Fungus, aho abarundi bariko barara umupira baryohewe cyane. Etage yarakorotse ya niveau imwe iragwa hasi, hari ko abantu benshi cyane hejuru muri etage. Harapfuye abantu benshi baritavye Imana, abandi barakomeye kandi baravunagurika, kandi barako bizoba dorinze basaza ari ibimuga. Ari niveau ya mbere, ibaze rero niveau ya gatanu. Ni mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho habaye isanganya ridasanzwe harapfa abantu batari bake. Hari ku wa gatandatu uheze inyubakwa y'amagorofa 4 yarasenyutse ku isoko ya Ariko iri mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iryo sanganya ryabaye nk'igihe cy'isaha 3 z'igitondo kuri uyu wa 16 Munyonyo. Ibiharuro bimaze kumenyekana bavuga yuko abashika 13 bapfuye uwo munsi gushika ubu, abashika 84 nabo nibo bamaze gukurwa muri iyo bihomoka abakaba abashoboye gucika ku icumu niko bashaka kubivuga muri rusangi. Abakora mu butabazi mu iki gihugu bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bakize abasigayeyo bose mu kubaha amazi, isukari n'impwemu zo guhema oxygen. Ibyo byose bakaba babicisha mu twenge duto turi muri ibyo bihomvagurike byabaguyeko. Nkuko ikinyamakuru The Citizen cyo mu gihugu ca Tanzania kibimenyesha yuko icatumye iyo sanganya rihitana abantu bake ngo ni uko
iyo nyubako yasenyutse mu masaha ata abantu benshi bari bwaze muri iyo soko. Icyateye iryo sanga gushika ubu kikaba kitari bwamenyekane. Ni dusubiye hirya gatonyi biravugwa yuko gushika igihe iyo sanganya riba batari bwashobora kumenya igitigiri c'abantu bitavye Imana, ariko mu nyuma ku munsi w'ejo akaba ariho habaye ishingurwa, aho imyidogo ya bamwe mu bari mu Burundi bavuga ko hari abarundi biwabo batariko bararonka basanzwe bagira iryo sanganya mu gihugu ca Tanzania, abagerageza ku buryo barondera biwabo kugira bamenye ko biwabo bagihema canke bari mu bahitanwe n'iryo sanga. Biravuga yuko leta ya Tanzania yavuze yuko abitavye Imana ibitigiri batoye nyezina nkuko mubibona ari abantu 16, bikagaruka inyuma kandi bikavugwa yuko bamwe mu bariko barabeshuza iryo barabavuga yuko ariko barabesha kuko abitavye Imana bashobora kuba ari benshi, ahubwo vyansi yuko bavuga igiti cyo bo baritavye Imana ati kuko etage ya 4 tuje dukoruka n'ivyabaye iwacu mu Burundi. Etage ya ni vimwe igakoroka abantu bakagira bapfa n'abandi bakomereka, gute etage ya nivo 3 ari n'isoko wavuga ko hitavye abantu 16? Guys, tugarutse igeno hino murazi ko tubiye nk'abasanzwe bagerageza kubarondera exclusive news kuri Best FREIND TV, tugerageza kuganiriza bamwe mu basanzwe badukurikirana hano iwacu ndetse n'abasanzwe baduha amakuru tuba twararonde kugira ngo dushobore kubashikiriza exclusive news. Batubwira yuko hari bafise abarundi babo bakorera mu iyo soko ariko gushikisa ariko batora ku matelefone. Twagerageje no kubaza bamwe mu barundi babagenze bacu basanzwe bari muri Tanzania kugira ngo dushobore kuronka inkuru nziza itomoye, turonke ibyo dushobora kubashikiriza muge mudukurikirana hano kuri Best FREIND TV. Bivugwa yuko muri Tanzania igituma bashikiriza ico gitigiri c'abantu 16 bavuze abantu basanzwe bafise ivyangombwa. Musanzwe muzi yuko abakirarugendo canke abantu baje mu bihugu byo hanze kenshi bava mu Burundi, bava mu Rwanda, bava muri Tanzania cyangwa muri Congo, hari igihe bishika ugasanga bagiye mu ivyo bihugu kurondera umukate w'abana canke ico rirenza atavyangombwa bafise, bakaba babayeho ku manyanga, niko ntushobora kubivuga mu kirundi ciza. Rero abo byashuye gushika ko iryo bara rigashikira, no kuvuga bobo ntaco babavuga ko bobo bavuga ko batazwi, bobo bavuga ko bobo badashobora waruga mu gitigiri c'abantu bashikirije. Ikinyamakuru imyakuru itandukanye muri Tanzania biravuga ko abitavye Imana bitigiri vyatowara abantu 16 mu isoko nzima, bakavuga ko abantu benshi iryo sanga ryabaye abantu benshi bataraza, ariko abarundi nabo bakavuga ati kuri iki twabuze abarundi benshi biwacu basanzwe bari mu gihugu ca Tanzania gushikisa turonde ku matelefone tubaronke n'ibiziga vya turiko turabironka. Basi turamenyaga kuri ati kwa naka bimeze uku, bakongera bakabaza bati amasoko menshi gute isoko yiyemera yoshikana saa 3 abantu benshi bataraza. Ivyo rero bikadutera amakenga, natwe tukagerageza kurondera amakuru kugira ngo dushobore kubashikiriza ibiriko biravugwa hirya no hino mu gihugu ca Tanzania, igihugu kibanyi. Ico basaba leta nuko leta yobishira mu minwe bakamenya babo ko bagihari canke batagihari kugira ngo bashikirizwe nabo imibiri yabo bashobora kuja gushingura ababo bitavye Imana, kuko buri muntu wese afa ku gihe ciwe, afa ku isaha yiwe no ku munota wiwe. Bikavuga ko rero leta yahari yahisemo guhambisha abantu bose baritavye Imana, mugabo bitigiri bashoboye gushikiriza bashoboye kuvuga nibitigiri by'abantu 16 uko aribo bitavye Imana. Ibyo rero bigeze bikazana ubuhagarara ruke ku basanzwe bari hano mu gihugu cyacu cy'Uburundi, bakavuga ati turakeneye kumenya umuco w'ingene byifashe. Twagerageje kuyagisha bamwe mu basanzwe baduha amakuru hano iwacu kuri FTV 257 bafise imiryango iri hano mu Burundi, bafise ababo bagere batubwiye bati vyiza umuntu wese azi ko afise umuntu yagiye kurondera ubuzima muri Tanzania yo mu telefone kwa telefone kiwe akumva ko gacamwe akamubaza ko amerewe neza. Dushimire cyane abarundi bari muri Tanzania twabajije ino nkuru muko muradukurikira kuri Best FREIND TV mukaduha umuco. Dushimire cyane n'ababa mu ntara ya Ngozi, hakaba hariho numwe iwabo bashobora kuba ari bifise ikiziga cyo gishobora kuba cyamaze gushikana mu Burundi, bakaba nabo bagiye gutangaza umunsi wo kuzo mushingura. Turahojeje imiryango yabuze, turahojeje abarundi babuze, abatanzania babuze, ndetse n'abasanzwe babura ababo mu masanganya nkaya. Tugaharuza n'imiryango y'abarundi babuze cyagihe mu Kanyosha byashika nta n'ukwezi kurahera bibaye. Imana ibakire, dusabe abantu bubaka amazu canke nubakisha amazu, murondera abantu bakomeye, abantu bazi kubaka, apana aba engineer bashonje. Murabona ko
inyuma etage yamaze igihe asidagurika bivanye n'uko usanga etage barazisondetse hasi cyangwa ugasanga yubatswe nabi kuva hejuru. Tubashimire cyane mwebwe rero mu gukomera dukurikirana, mwebwe mudahengeshanya kutuba hafi kuturonsa amakuru exclusive news hano kuri Best Friend TV. Mwari kumwe na MC de la NEIGE, nitwabana turonka yandi ma exclusive turaza kubamenyesha. Bya bless, ciao ciao.